Yesu abahezagire cyane. Ugeze kuri Yakobo rero twaramwize ko ikintu kidasanzwe nuko yabwiwe ko ari samuragwa. Amena. Kandi cyadusanga ko natwe twabaye basamuragwa biciye muri Yesu Kristo. Amen. Kandi twabaye abaraganwa na Kristo, abakoheritiye na Kristo kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Yakobo twarize ko ari samuragwa. Yarashoboye kumenya ingene agwanira busamuragwa nubwo yari butoyi, acaba bukuru na canke acaba samuragwa kandi yari muto. Ntiyarabirekuriwe kuba samuragwa, ariko yaramenye ibanga ryo kurondera kuba samuragwa ko ari ibintu byinshi cyane. Ikindi naco nuko twamenye ko biciye muri Yesu Kristo natwe twabaye basamuragwa, kandi twaciye tuba abaraganwa abakoheritiye na Kristo biciye maraso ya Yesu. Kubw'ivyo rero ntidusamare. Twavuze ko Satani ariko akora amayeri yose kugira ngo atwake ubwo busamuragwa. Haleluya, amen. Sinza kwihuta mu kuvuga, ndaza kuvuga ntuje kugira ngo utahure neza. Amen. Ubwo busamuragwa Satani arabugwanira kuko arazi ibintu bitandukanye biri mwibanga, biri muri ubwo busamuragwa. Mu Barundi umwana abaye samuragwa abazi ko ari bazotegeka amatongo n'ibindi. Rero natwe mu Mana hari ibintu turekuriwe kubera twabaye basamuragwa. Amen. Dace twiga ijambo ryanditse mu Bigalatiya 4:7 tugiga igipande jeudi twagize igipande. Turasoma Bigalatiya 4:7 twasomye agapande, twasomye A. Uno musi naho tuzakubandanya kuri B. Abikorosayi cyo cyambere ku murongo wa 13 ne twasomye jeudi. Abisomye aho twasomye. Yadukigije ububasha bw'umwiza. Icyo nicyo gice twize wa 4. Amen. Agakurikira rero B yayo niyo tuza kwiga uno munsi. Ivuga ngo atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Aha rero namagufa. Umvirize neza. Kwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Turi mu gihugu cy'u Burundi. Nuvuga ko hari royaume yindi, hari ubundi bwami ahantu. Ntagukuye mu Burundi ngagutwaye mu bundi bwami bw'ikindi gihugu, ariko akwimuriye mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Wibera mu Burundi mugabo ukaburi mu bundi bwami. Imana ikora mu mpemu. Imana ni mpemu. Abana b'abantu ni ibihimba bitatu: impemu, ubugingo n'umubiri. Umuntu agiye mu bwami bw'Imana ava mu mubiri akaja mu mpemu. Muri kimwe mu bigize bitatu bwiwe, ava mu mubiri akaja mu mpemu, akaba yinjiye mu bundi bwami, akaba yinjiye mu bwami bw'umwana w'Imana awo Imana ikunda. Nukuvuga ubugiye mu bwami bwa Yesu. Umuntu avuga, hagira umuntu avuga ijambo gusa, nawe uvuga urugome A, ahaguruka umwe gusa, nawe uvuga A cyangwa B, avuze B. Tubonye umubiri ujya musore yitwa Janvier, tubonye umubiri wiwe, mugabe imwemu yiwe ntabwo tuyibonye. Yesu ashimwe. Imwemu yiwe ntushobora kumenya ko iri mu bwami bw'Imana cyangwa yoba iri mu bwami bwa Satani. Umuntu yapartena hamwe mu bwami, umuntu araba hamwe mu bwami bwa Satani cyangwa bw'Imana, cyangwa akaguma mu kibiribiri, birakunda. Abakorera mu buryo bw'impemu ya Satani, ariko bwami bwa Satani, bakoresha abandi babandi bakoresha amangetengete, abapfumu, akubwira ivyo waraye ukoze mu ijoro, ugatangara ngo ni gihangange, mugabo ababa mu bwami
bwa Satani. Umubona ngaho mugabo ubwami bwa Satani bumutegeka kwamba urucocegwa, bukamutegeka kwisiga bijya birangi tora tubona mu sinema na bijya bishatsi kuriya, kugira ngo ubwami bwa Satani bumwemerere ko yinjiramo. Ubwami bw'Imana nabwo bufise amakondisiyo yabwo, bisaba kuba warihanye, urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urezwa n'amaraso ya Yesu, uvuka ubwa kabiri, urashoboye, ufise uburenganzira bwo kwimuka ukava mu mubiri ukinjira mu mpemu. Ngo murabyumva, murabitahura. Yesu ashimwe. Bukego umuntu muhuye mu isoko ntushobora kumenya ko ari mu mwemu cyane ko ari mu bwami bwa Satani, ariko icyo ushobora kumenya ko ari mu mubiri. Sawa, Serge ndamubona ari mu mubiri, mugabo kugira ngo menye ko ari mu bwami bwa Satani cyangwa ari mu bwami bw'Imana, bisaba ko nanjye mva muri uyu mubiri ninjire mu bundi bwami, ninjire mu bwami bw'Imana, kuko Imana yadusezeraniye kwimurirwa mu bwami. Si cyagiye cyo Yesu azoza, oya, Yesu azoza koko kandi tuzoja muri ubwo bwami, ariko tububamo tukiri ngaha mu isi. Niyo mpamvu abadayimoni, sinzi kuri abona abadayimoni n'amaso, umuntu agwaye abadayimoni bicu ubona abadayimoni bari mu muri baricaye ngabo twari agafana. Nico gituma abadayimoni mu kubakankamira tudafata ibipanga cyangwa ngo tubacumite, ariko dusenga dukoresheje tukinjira mu mwemu, nukuvuga tukava muri uyu mubiri tukinjira mu mwemu y'Imana, tukaca tubabona nabo bari mu mwemu ya Satani, ari ubwo bwami bwa Satani, tukaca dukoresha imvugo y'imwemu tukabomora tukabakankamira nabo, kubera turiko dukoresha imvugo y'imwemu nabo baca bayumva kandi baca biruka, kubera tuba turiko dukoresha ibikoresho byo mu buryo bw'imwemu. Efeso 6:12 avuga ngo abo tunigana sabe inyama n'amaraso, ngo tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza. Iryo jambo iyi si y'umwiza nukuvuga ko twe turiko turagendera ahantu hari umwiza, mugabo Yesu nawe yatubwiye ngo twe turi umuco. No, Yesu yavuze ngo twe turi umuco, kandi ntabwo umuco uboneka hari uwundi muco. Umuco uboneka ko wakoze mu gihe hari umwijima. Aya matara yaka ntabibabwiye, ntimushobora kumenya ko hari amatara ko yaka, mugabo ari mu ijoro utubibona n'ingoga, kubera amatara aje kwirukana umwijima. Banosadesa sasa mu buryo bw'imwemu, iyi si yuzuye umwijima naho ubona izuba ryaka. Cyo gituma ubona akana gatonya kabesha, akana gatonya kagasambana, n'umuntu akuze azi ubwenge akabesha, n'umuntu azi ubwenge agasambana, ukayoberwa ibyo ari byo. Satani yamaze kuzingira abantu benshi, iyi si yayujujemwo umwijima cyane, ego ni umwijima mu Kirundi. Satani rero twe tumunesesha umuco uri muri twe. Kugira ngo rero uneshe, bisaba ko winjira muri ubwo bwami bw'Imana, ubwami budasanzwe, aho twinjira mu mwemu tukava muri uyu mubiri. Yabyashoboka bagende mu saso bafata umubiri uryamye, impwemu yawe irakuvamo ikagenda ahantu. Urose usambana,
ni impwemu yawe yavuye ngaho, kandi uwo muryamanye yakubonye, abo impwemu yawe yahavuye, iragiye gusa. Abakoreshwa n'abarozi, wowe uba uryamye, umurozi akakuvyura, akavyura ya mpwemu yawe, akayijana kugeza ku murima, ukararura ukagaruka usanga ivyondo vyuzuye ku birenge, kandi wari waryamye woze n'ukuvuga wese. Kubera iki? Impwemu yawe ntabwo yabaye maso, yahavuye ineshwa inkomezi na bwa bwami bwa Satani. Abantu b'Imana rero, kuba ushobora kubaho indwi yose utaraja mu mpwemu, ukwezi kose utaraja mu mpwemu, uri kibiribiri, mu byo twarazwe harimo ukuragwa ko kuba mu bwami bw'Imana cyangwa bw'umwana w'Imana, uw'Imana ikunda. Uri kuyaga n'umuntu mukavugana, injira mu mpwemu, tangure kuvuga. Niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo tuza tuvuga nk'abavugishwa, none uzovuga nk'uvugishwa uri mu mubiri. Kuelewane vizuri. Naona mnaniangalia sana kama mjanielewa sana. None uzovuga nk'uvugishwa uri mu mubiri? Ndio hapana. Ndio. Winjira mu mpwemu ukadudubizwamo amajambo y'impwemu, ibibogaboga mu muntu. Muri ubwo bwami bw'ijuru, muri ubwo bwami bw'Imana, hari akantu kamwe tugira twigemo, nako gusenga hari ugusenga ubomboranya iminwa. Babandi Yesu yabwiye abafarisayo ngo muhe musengera ubusa, muraja ngaho mukabomboranya iminwa. Bari bazi amaresitation, datatu turi mu ijuru, izina ryawe akaeza Maria mwirandanye nawe Imana, mara mutuma, zose akabazizi. Ubomborana iminwa ntabwo uri mu mpwemu, ni ibintu wafashe mu mutwe, ntabwo uri mu mpwemu. Tuvugana uri gusubiramo ibintu bakwigishije, uzora usenga gutya, ntabwo uja mu mpwemu, womba kwera. Ariko reka mpwemu adudubize, yinjire muri wowe. Uri kusenga, haje amajambo yiburukava mu mpwemu, yinjira uve mu isi y'ibiboneka, winjire mu isi. Ahandi ubona umuntu w'umupapa asenga arira, ukibaza ngo iki kipapa cyose kirarira. Ukabona umumama asenga twenga, ikimama cyose kiratwenga. Ntabwo ari we, ariko asenge. Uri mu mpwemu, indimi ziraza utabizi, nubipanga. Tuelewane vizuri bwana. Uri mu mpwemu, ntabwo ubipanga ngo bongo nza gutangura ngo babashara babashara, baca nsubiza ngo rashara babashara babashara. Ibyo ni bibaho. Uri mu mpwemu, ntabwo umenye ingene winjiye mu ndimi, bongo kwe. Iyo niyo mpwemu, niko gusenga mu mpwemu. In mpwemu. Reka dusome Yohana 4:5. Tunabisukani tuna Yohana.
turasoma mu izina rya Yesu. Imana mwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Imana kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu. Ntushobora gusenga mu mubiri umbwire ngo uri gusenga Imana ngo biriko birinjira, biriko bigarukira ngaha ku mabati, ugize Imana bigashyira ku mabati, ari igihe bigarukira kuri Imana. Uriko urabomboranya mira ngo mana senga mu mubiri, usenga amajambo menshi make agereranye mugabo mu mwemu. Urakuraho ivyiyumviro vyose. Abaporoti basenga bahumirije bagira neza, kuko ngo uhumuye ngo Imana ntikumva. Oya, ndakumva mugabo ni kugira ngo ntusamare. Amen. Ugahumiriza ukibagira ko umuntu ashobora kuba ariko akubona, ukayaga n'Imana yawe, ukabona, urabona n'Imana iri mu mwemu, ukabona Imana iri ngaha, ukayibwira uri ngaha, ubona ko muri hafi na hafi, wanashaka ukavuga amajambo asa n'umumenyerano mufitaniye wewe n'Imana. Aho wa usenze uri mu turi nko muri louange na adoration. Wani bikenewe kuhibongoza, wani bikenewe kurimba ijwi rya kabiri cyangwa irya nyuma cyangwa irya gatanu, we uririmba kurarondera connection cyangwa guhura cyangwa guhuza impwemu yawe n'impwemu y'Imana, ariyo Mana nyene, guhuza wewe n'Imana kugira ngo bifatane. Nibyamara gufatana, wisanga watanguye kuvuga muri za ndimi, wisanga watanguye kubona ibyo abandi batabona, ukisanga utanguye kumva ibyo abandi batabona. Umunsi umwe narindiranye Nairobi, bari kumwe n'umwe mu bari ngaha, ndabandanya kwinjira mu mwuka. Uko ninjira mu mwuka niko Imana yambwira. Imana itangura kuma amakuru y'iyo eglise, ati buri iri shengero rimeze mukasubiza kubaza abantu babo. Nukuvuga abandi bari muri louange na adoration baryohewe, nanje nagize connection n'ijuru, ndiko mvugana n'ijuru. Babona umuntu aririmba nk'abandi, bakabona umuntu apfukama nk'abandi cyangwa agatamba nk'abandi, mugabo atari hari, ubona ikibiri bibiri, mugabo imwemu yiwe irahandi handi. Bisaba usenga mu mubiri, kuko usenga mu mubiri ni amasengesho Yesu yise yo kubongoranya iminwa. Ubwo isengesho risenze mu mwemu ntabwo bari mazumuti riruta wagize amafungo y'iminsi 80 atari mu mwemu, kuko ntabwo mushobora kuvugana uri kibiri biri uvugane n'uwimwe mu bikunga. Ni mwemu iyaga n'indi mwemu, kandi mwemu amajambo usohora Imana iharura impamvu wayasohoye, ikarura ikiri mu mwemu. Mu bantu basenze ngaha hari uyihenze, aravuga ijambo ritari ryo,
Imana rero ntabwo ivuga, ntabwo iraba kiriya kintu yavuze, iraba icyo yari agamije kuvuga, impwemu yiwe icyo yagomba kuvuga. Yesu ashimwe. Narigeze kubabwira inkuru y'umwana yasengeye nyina wiwe yari arwaye. Umwana yari azi gusa gusengera inda, acabwira Imana ati, Mana turagushimira kuri izi funguro duhaye, Mana zitunganye zisohoke neza mu izina rya Yesu, amen. Nyina w'umwana acarakira. Ntabwo ari ayo majambo yamukijije, mugabo ni mwemu yari arimo. Imwemu yiwe yari ikeneye ko nyina akira, mugabo amajambo yiwe kubera ubumenyi buke ntabwo yari atondetse neza. Yesu ashimwe. Hari umuntu uzabona atangura kurira atari ko avuga amajambo, ukibaza ngo ntabwo ariko arasenga, na kumwe Eli yacanganyikirwa abonye Hana yararira ageze mu hekaluni, ageze mu isengero akarira, ariko ajojera amajojo y'Imana ari mu mwemu. Eli nawe akabona umugore aguma urira agira gusema iminwa n'ikatu yanyoye kanyanga, ati we uzogeza ryari kuzuranywa hari igihe abantu batagutahura, ariko uri mu mwemu ntiwitaho ibyo abantu bashobora kuvuga, ntabwo witaho ibyo abantu bashobora kwiyumvira, we witaho connection ya wewe n'uburyo bw'indana nawe. Kandi ntuze wibande cyane kuguma uvuga utamuha ikibanza nawe ngo akubwire, uwo mwanya nawe akubwire semera kuko kandi mwana wanje ndemeye kwigura, ariko mwana wanje uza gusanga muhira nabi, mwana wanje uza gutaha ubitahanye, mwana wanje umwaka nuhera utaronse ikintu akiri. Bivana n'ingene wagize connection y'imwemu yawe n'imwemu y'ijuru. Ugiye kubyara imwemu yawe umurozi ntashobora kuyifata kubera wamaze kugira connection n'indi mwemu. Urota uri kuvuga ubutumwa, ukarota uri kuraririmba, ukarota uri kugendesha imodoka yawe, ukarota warose bya bintu bishasha, ntabwo uzorota uri gusama, ntabwo uzorota uri ko wese. Impamvu yawe irakuvamo ikajya gukora ibintu byiza. Hari igihe naho usenga ukabwira Imana, Mana njye ndagomba kumenya ibintu runaka. Impamvu yawe irakuvamo ikajya aho hantu kubona ibyo bintu. Hari igihe muyisumbua kumva mbona akabarambuka ngira ati Mana bana bakusina inama y'akazi cyangwa inama ndagomba impemu yanjye ije muri jyana. Umva kwisinzirira gatonya ukazibona inama ati naka turakwiye kubirukana mu kazi, akana bagakokereza ati nibyo mbere nashaka je yarigeze kubiruka akavuga inama atazi kumwicaye. Baheze inama bakamutelefona wibereye mugira byima akamudoka kuzamutora ngo tugira tugushikiriza ibyavuye mu nama kandi atirimbira ndabibabwire rwose. Wewe ni wavuze, nawe ni wavuze, nawe ni wavuze njya nyundi ndani mbona dutondera hamwe mu kazi ukibaza ngo turangana. Iyo nima mu nyungu zo gusenga uri mu mwemu. Ndagomba rero ko Satani atakwiba ubusamuragwa bwawe
bwo kuba mu bwami bw'umwana w'Imana ikunda, ubusamuragwa bwawe bwo gusenga uri mu mwemu. Turasoma Abanyefeso 6:18 musengere muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje bwose musengera abera bose. Pawulo akavuga kandi nanje nyene unsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose menyekanishe shize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Musengere muri mwe, ngomba kuvuga ahantu batibere imwemu. Rero urashaka kwinjira mu mwemu, mugabo nutaba amaso ukinjiranwa no kuvangi. Niyo mpamvu navuze ni ikintu cyose tugikore dukoresheje ijambo ry'Imana. Numara kubuzi amajambo y'Imana washize mu mutima wawe, buriya kuvangirwa bishobora kuba. Ubibere maso, mu kuba maso kwawe ubu umuntu asoma ijambo ry'Imana. Nawe uyu musore yavuze ngo Imana yampaye ikizamini ngo yamuriwe kuri umwigeme runaka, ngo ninava yatacaha nkoze Imana izocuruza grave. Ibyo bibazo Mungu hamjaribu. Mtu ajaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Imana ntigerageza umuntu, bageragezwa n'ibyifuzo byabo bonyine. Nukuvuga ko nuko gusenga mu mwemu aba kuba maso, ukeshereze ukurikirana ijambo ry'Imana, ijwi uza kumva ushobore kubitandukanya. Ushobore gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'iwawe, n'ijwi rya Satani, n'ivyumviro vyawe. N'abakuze bize kuze usoko amashamba aya akomeye atari ayahobahoba yo kugera aho ushobora gusengera mu mwenge, atari bya bindi byo kubomboranya iminwa, atari kwa kuntu uvuga ngo nyandikira isengesho nzohora senga, bakari kwandika ukazirasoma. Amasengesho baramusenga bayi ndemera Imana Yesu naciye hariya David Yesu ashimwe. Ugasanga uguma uyafise mu gakaratasi, habaye ingorane ukatuyacora ukacurasita ngo wa murage wabo, wa murage wacu, ya heritage yacu yo kuba turekuriwe kuba mu bwami bw'Imana. Nubwo tuba mu kigobe, mugabo tukaba turi mu bwami bw'Imana, ibibemo. Amen. Simpaka uvuge mu ndimi, oya, simpaka uvuge mu ndimi. Uve ngaho ugera ahandi hantu, mwema gutwara kujana ahandi. Haleluya. Wisange uri kusora amajambo mazima, wisange amosozi yakorotse, wisange batangiye gutwenga, wisange utakiri rya zina ryawe, utakiri Jackson, wisange uri mu mwemu atari Jackson, uvuga mu mwemu. Amen.